Hello everyone, hello bakunzi wa BTV. My name is Johnny for sure, as you already know. So hate no one, live humbly, think positively, believe in you, big over and never give up. Just focus on yourself. So bakunzi wa BTV, ni iteka ridasanzwe, ni umunsi udasanzwe aho twakiriye umwe mu bantu bagize ico bamariye igihugu babicishije mu nkino. Yazungurutse ibihugu byinshi bigiye bitandukanye kubera impano yiwe, kubera ukuguru kwiwe, kubera ukuboko kwiwe, nivyo bimugize uwo ari we uno munsi. Munyemerere tumwakire kuri BTV umutaramu papa, welcome sana kuri BTV. Ndabashimiye kwanza kubona mwantumiye nanje nkaba nishimye kuba ndi kumwe namwe kuri uno mwanya. Muraberewe cyane papa, first of all. Ndashimye. Muraberewe sana kabisa, ubuntu bw'Imana buragaragara. Urakoze kabisa. Ego, ni kubatakuzi wo bidondora gute? Je ku mazina nahawe n'abavyeyi banje nitwa Arakaza Macarture. Ego. Nkaba ubunye ndi umupapa w'abana babiri abakobwa, abafise umufasoni nkunda cyane. Ego. Mama w'abana banje. Ego. Nkaba navukiye mu ntara y'Amakamba. Nkaba mfise abavyeyi bose ndashima Imana, papa na mama bose baracahari. Ego. Nkaba navutse mu muryango w'abahungu bane. Ego. Ni Macarture kubatakuzi yasamiye intamba igihe kitari gito. Yazungurutse ibihugu byinshi nko nayivuze kubera impano y'umupira. No musi rero twamwakiriye ikiganiro cacu nikirahinduka si jeune yindi ni leurs histoires nous inspire. Naho dutumira abantu bagiye batandukanye mu kategori agiye atandukanye kugira ngo tubaganirize batubwire byinshi biciye mu nkuru zabo, amabanga bakoresheje kugira ngo bagire aho bageze uno munsi. Mon frère, mbega tuja kwinjira muri sujet yacu uyu munsi, turabona ko uri umuntu ugize aho wigejeje ubicishije mu mpano yawe ukina umupira. Mbega nk'abajene ko baradukurikirana muri kano kanya canke n'abavyeyi aho baherereye, kuba kino kiganiro gihamagara abavyeyi cyane cyane nabo nyene kirabagaruka kuko ari abavyeyi babuza abajene canke abana babo gukurikirana impano zabo seho n'ukuntu baba bazi abagiye muri ivyo bintu bahindura amakomportema ibintu bigiye bitandukanye. Mbega kuri wewe muhira vyarakoroheye umunsi umenya ko ufise impano y'umupira, vyarakorohera gukina umupira kuko turabizi ko kwiga ukina umupira biba bigoye. Muhira vyari bimeze gute mu rusange ugitangura gukina umupira? Urakoze cyane kwanza kuri ico kibazo kubera arugwaruka ruhora rumvura n'izo ngorane z'uko abavyeyi babo bataba batahura ibyo bikorwa canke impano umuntu ashobora kuba yarahawe n'Imana. Yego. Hama ngarutse kuri ico kibazo kucerekeye jewe, na jewe ntivyigeze binyorohera cyane kubera abavyeyi banje bari bifuza yuko no kwiga kwanza. Yego. Kandi je narakunda gukina umupira cyane. Ntabesha ntabwo nagomba kwifatikanya n'ikindi kintu. Mugari y'abavyeyi bo bifuza yuko no bifatikanya no kwiga, ndabishoboye nkakina mbwa nkiga. Yego. Mu guko nagenda kura niko abavyeyi bagiye barantahura. Hama harageraho impano y'Imana yerekana. Yego. Uriko uratubwira urugendo rw'ukuntu watangukira umupira muhira, bitaba vyoroshe. Watubwiye ko uva mu ntara ya Makamba. Kandi tusanzwe tuzi yuko hariho umugwi ukomeye wa Aigle Noir ari wasanzwe warararukiyemwo, ariho twashoboye kukumenyera benshi. Mbega tukiri muhira nyene, watubwiye ko uvuka mu muryango w'abahungu bane. Ego. Mbega vyari bimeze gute abagrambare, abavyeyi babonye utanguye gutera imbere buke buke bakabona ugiye mu mugwi ukomeye muri hariya mu ntara iwanyu ndetse no mu gihugu, vyari bimeze gute muri rusange? Kwanza je muri uwo muryango ndi imfura. Ndi imfura mu muryango na mama. Jewe ico gihe Aigle Noir yaza nari hari na Aigle Noir taraza twagira bijya abana bari bo bose bakina byo kwinezereza. Ego. Mu barabara canke ugasanga dukinira ku ishure. Ego. Mugabo umuntu yari bwabifate ko ashobora kuba umukinyi ari byo kwinezereza nyene nko mu recreation canke tutagiye ku ishure. Ego. Muga rero igihe umuvyeyi wacu Reverend Kuriyo ashingiye umugwi wa Aigle Noir, urumva niho baciye bagenda baratororokanya abajene. Byumvikane ko ari mwe yahereye ko academy. Okay, voilà. Ego. Kwanza gitangura yari yatoye n'abajene baza bavuye mu Rumonge. Ego. Tututura gatora abajene babishoboye bakina umupira kandi biga. Ego. Urumva rero nanje niho naronse ibakwe
gutorwa kubera Aigle Noir itaraza twari muri equipe yitwa Aston Villa y'Imakamba. Yego. Rero iyo equipe rero yari nkuko yariho yonyene kubera y'abajene b'Imakamba. Yego. Hama Aigle Noir imaze kuza niho yaciye agira selection y'abakinyi beza, hama nanje cangira ibakwe yukuja muri iyo groupe y'abakinyi bari batowe yuko boja muri Aigle Noir. Bica bitanguriraho kubera ico gihe nari nciga nko muri primaire, hama maze kugenda mu mashuri yisumbuye kubera naciye mva Makamba. Urumva twabandanije dukinira Aigle mugabo tuza turava iyo twiga tuja gukinira Aigle Makamba. Ego tubwira ko uri mu bajene batoranijwe kiye gihe, mbega ko tubwiye ko hari abandi bari bagiye batandukanye bavuye mu zindi ntara zitandukanye, byarakoroheye kwisanga kuko tuba tuzi ko harimo competition ugira uvuga ati nyambu kuba uri post uri umugardier uvuga ati tazi haraje abandi cyangwa urabona n'abandi bashobora kuba akazi kagira n'ubwo byari bimeze gute, nihe challenge bahuye na ico gihe? Je nibaza yuko atakubesheje mu buzima nari mu ndigana noroye. Gushika uno munsi ibintu byose ngira n'ama challenge. Ego na cyane kandi jewe ndakunda challenge. Kubera challenge kugira umuntu. Challenge irakubaka. Yego. Ikakugira umuntu uri mwiza. Kubera kijya gihe ndibuka hari abagavye bari babizi kandi je nari muto, nari mfite imbagano. Umubiri wanje ukunyene ubona nakuze meze niko namye nkuze nyene mfite umubiri muto. Yego. Ugafise indani hanini. Umutima munini, hama ico gihe ndibuka hari abagavye bari bavuye muri Tanzania. Komeza yari yazanye mu yitwa Kambarango ubu n'umukoca nge baramuzi abantu benshi. Hariho n'abandi bagavye baza bavuye muri Tanzania za Kigoma. Yego. Nyene nkibona nyene kweri yuko umenga ntazokina mugabo umutima nari mfise naho nari nifuza gushika. Naco gituma nakubwiye nikunda challenge. Izo challenge zabo bagavye. Yego. Zaramfashije nabura bona no musaho bari nanje hondo ukibona yuko bo barabihevye nanje ubu ndacyakina. Wow. Inyumere gato dusubiye hari akantu uvuze ku bwenge, tubwiye ko inyuma uri muto ariko indani uri umuntu munini. Iryo jambo kumenga rifise uburemere kubera ko rivuze. Iyo jambo ndarivuze kubera hari abantu benshi yo babonye Arthur umenga babonye umuntu muto cyane. Kubera ndibuka no ku ma social media yanje abantu araho bahora bantexting. Yego. Ambwira wowe uri muto ibiki mugabo je ndabifata nk'umuntu adafite akora. Kubera ivyo nabivuze kubera umuntu arashobora kuba ari muto. Yego. Mugabo ukaba uri kigangi cyatari. Kabisa ne. Ugasanga ikigangi ni nguvu gusa mugabo mu mutwe nta muntu. Mugabo umuntu agashobora kuba ari muto cyangwa akaba mugufi cyangwa akabiki. Mugabo ugasanga umutima wiwe cyangwa mu mutwe yiwe imigambi myinshi. Bisigura rero yuko umuntu ntibamupimira ku physically. Ngene nagomba nariko ndondera mu kirundi ciza ukungera Imana yamuremye. Kubera uravye n'akarorero umukinyi wa mbere kw'isi ni Messi. Bavuga ati abantu b'ibigatanya bo mukinyi wa mbere kw'isi yeyo baye Johnson. Baye Johnson kabisa. Ego kutubwira utuganiriza urugendo rwawe aho wavuye naho uri kuraje no munsi. Muri Aigle Noir kwa turabona ko uhamaze igihe kitari gito mu nyuma uratangura zunguruka yindi migwi nganye muri première division. Mbega uvuye kuva muri Aigle Noir byagenze gute? Yari kubatabizi twanira kubatabizi byagenze gute kugira ngo uve muri Aigle Noir kuko ariko mbabarire dusunyuma gatoyi muri Aigle Noir utanguye gukina byarakoroye guhita wisanga muri première division. Est-ce que byari bimeze gute muri rusange? Urakoze unsubije kabisa amateka ya kera cyane. Kubera Aigle Noir kwanza urabona yaraje ikirondera muzacarondera ko woba umugure integre muri federation. Urumva kurondera umugure integre muri federation naho birinda guca mu byicaro. Umuguka ca mu cicaro ca gatatu ca kabiri ukaba ariho uronka uburenganzira bwo gukina icicaro ca mbere. Aigle rero twabanje dukina championnat y'Imakamba yabere Nyanzarake. Urumva muzarondera ikibanza aragura equipe ya Aigle twina championnat abantu baraba bambere muri championnat y'Inyanza. Bica bisigura ko ari bo mwabaye abambere muri championnat y'Imakamba bagira promotion mukaja muri deuxième division. Deuxième division nayo ikihuza
iyi equipe zageze zirabiza mbere muri mu mateleviziyo division mu mashampiyona local yego nta mizo nazo zikaca zigira ama match de barrage y'amarondere umwe azoja gukina muri premier division je ndibuka rero twe twara ronsi bakwe gukina finale twakinnye mu Rumonge ico gihe nimba ntibagiye na equipe yariyo kuri campus yitwa Volontaire Volontaire nimba atari mu Gatumba hari equipe yo kuri campus menga ni Volontaire nyene yari Volontaire ndavyibutse twacica turakina turabakuramo ku penalty kubera ndibuka ko nafashe ama penalty abiri Aigle Noir iraronsa uburenganzira rero bwo gukina muri première division yego tumaze kuja muri première division twasanze imigwi novuga yuko yari turusha experience n'abakinyi bari bakomeye nitwaronse bakwe byuko bandanya muri première division kubera iyo saison nyene twari twaduze twace equipe ya Chimano yego muga rero equipe isubiye muri deuxième division abakinyi hari abakinyi jewe ubundi yitwa Tambo Miss nundi yitwa Yahaya Abdalla yari mu Tanzania caturaronka ibakwe yuko kugwa muri Vitaro urumva rero uko niko nariko ndagerageza kugucira ku manyango ukuntu natangwe muri Aigle ngene hasohotse urumva rero na Aigle yari giye muri deuxième division mugabo acaba yaunda aravuga ati hari abakinyi nabonye abwira uburongozi bwa Vitaro ati batatu mu gardien n'umuhataka no mu mediateur ndashobora kubazana muri Vitaro bashiye ku muvyeyi umuvyeyi nawe aravuga ati nta kibazo ko equipe imanutse muri deuxième division reka baze muri première division babandanye bagira experience yego uko tubwira ukuntu vyagiye biragenda kugira ngo wisange aho wisange muri Aigle Noir muri première division mbega nirihe banga wakoresha ico gihe kugira ngo ukomeze ufise iyo resistance ukwiye muri combattant kuyo bwa uva muri Aigle Noir kashuronka yindi chance yo kuja muri Vitaro mbega nirihe banga wakoresheje kugira ngo wisange muri Vitaro jewe kwanza je ndashima Imana je ndi umuntu iyo mpaye opportunity nayikinisha kubera mu buzima opportunity bigoye kuronka yego jeyo iyo ndonse opportunity ndayakirana amaboko abiri urumva ahantu hose nibaza nagenda habo opportunity atagiye mu bintu by'imitima mibi canke iki nagenda ndazi grabbing yego urumva rero nko muri Aigle Noir naho harabagagiye bari bakomeye ndose opportunity ntibasubira gusama agize nk'imvune gato yagaruka warafatishije cyaca bihera urumva nije naca mfata urumva rero nico gihe rero kugira Vitaro isimbe bajya bose yari yabonye mugabo je match twakinye Vitaro na Aigle Noir uyabunda akabona tujya mu gardien aracari muto kandi nambaraga afita mugabo tugomba kumuzana ikindi naco jewe kima motivation ni ukuntu abantu bambona yego abantu bambona ukuntu gutandukanye cyane hari abantu bambona kumenga ndi umusani yego abandi babona kumenga ndi umubisho abandi bambona mugaje ndakunda umuntu ambona uko je naye niko kamere kanje kubera birampa motivation nkakujya nakubwijya mbere nk'umuntu ambona yuko ndi muto yego na jewe ngira motivation bwo guhura na kijya kintu cikigatanya nkacereka yuko we nawe uri umugatanya imbere yanje je nana kimushobora so je ndakunda challenge yego ikaba ari motivation yanje yego mbega ko twabonye washobe guteka n'Imana reka ndebwe n'Imana kuko niyo mushobora byose ukaja mu mahanga mbega uvuye muri Vitaro hita ugenda amahanga canke wamanje kuja mu yandi ma equipe ko turakuzi ma equipe agiye atandukanye ngaha muri première division byagenze gute ndize vuga parcours yanje ni ndende mugabo nimbanjije reka ndayice ko mayange yego urumva navuye muri Aigle Noir hama mvuye muri Aigle Noir nacenza muri Vitaro muri Vitaro ntabwo nakinye nk'imatch zibiri cyangwa zitatu candagira muri Afrika y'Epfo imatch zibiri nyine zahise zikonvenka equipe iri hanze mugabo si equipe yo hanze yari impamagaye yari projet mzeri yagonvye gukoresha yuko andungika kubera yarabona ko mfite talent yatarike itegerezwa kuja mu bantu bafite ubuhinga kugira ba exploiter hama muri Vitaro nk'inyi match
kubera hariho n'abagahije bakomeye kabisa sizo match twari tumaze gukina gusa mugabo nizo match je na Combass ndakina hariho umugahije ya Samira National cyo gihitwa Jeff nahasanze undi ya Samira National yitwa Mido Hassan ujya mu journalist ubu harundi mukongomani yitwa Papi mugabo aho hose je nagena mvuga nti je nzokina nanje arakirikire ndakina match zibiri y'abatari zitatu hama idiri yanje kugira muri Afrika y'Epfo muri Academy Chirakunda hama cangenda muri Afrika y'Epfo muri Academy Cape Town ndaba imyaka 2 hama mvuye Cape Town no nagaruka mu Burundi canshikira mu mugwi wa Lydia Ridic nasinye demi saison hama mejeje demi saison muri Lydia Ridic no naciye ngo mwana n'umugwi wa Flambeau de l'Est mu Ruyigi ico gihe wari ukomeye cyane warafite amafaranga menshi cyane gose hama ngiye muri Flambeau candakira naho nyene isezo zibiri hama mvuye muri Flambeau candagaruka muri Vitaro muri Vitaro naho nyene ndakina isezo zibiri hama kandi izo sezo zarangyoye kubera nameze nkuko nishuye ideni nayo nagenda bakini kandi nahagize nibihe vyiza cyane muri Vitaro kubera twaratwaye ibikombe byose byashoboka byakinirwa hano mu Burundi mvuye muri Vitaro rero niho naciye ngenda gutangura gukina hanze mu 2017 niho je nasohoka kandi kuva nsohotse sindagaruka gukina hano muri 2017 niho nagiye nsinya contrat ya mbere ya professionnel muri equipe yitwa Vira Sport Club yo mu Buganda nama sinagize amahigwe manini yo kuhaguma cangenda gukina muri equipe yo muri Kenya yitwa Kakamega Homeboys ndahagira 2 ans nama mvuye muri Kakamega Homeboys yo muri Kenya cangenda muri Lusaka Dynamos yo muri Zambi muri Zambi naho nyene namaze umwaka n'inusu nyambatari imyaka 2 hama mvuye muri Zambi niho nagize passage muri Djibouti hari equipe y'igipolisi yari jikaze kabisa yari ifite amahera menshi muri Djibouti canda sinya muri police nationale muri Djibouti saison imwe hama mvuye muri Djibouti canja muri Turkey nagiye muri Turkiya marayo marayo muri Turkiya naramazeyo nk'umwaka mugare ico gihe nari muri Turkiya naho nyaragize muri passage muri Georgie kubera nari muri test muri equipe imwe yitwa Dynamo Tbilisi hama mvuye Burayi naciye ngaruka muri Afrika kubera Burayi navuga ko bitagenze ko navyifuza cyane garuka muri Afrika ngarutse muri Afrika cankina mu mugwi wa Geita Gold muri Tanzania hama mvuye muri Geita Gold muri Tanzania cangenda gukina mu mugwi wa nacenkina sinya amezi 6 muri Etincelle mu Rwanda hama mvuye muri Etincelle mu Rwanda cansinya muri Bugesera ariyo nari nkibariza amahugeze no munsi wow n'urugendo rudasanzwe urugendo wazungurutse presque Afrika yose meme uraja no muri Europe urongera uragaruka mbega ico gihe cyose wazunguruka nireba wakoresha je numva ngaruka ku kintu cyitwa ibanga kuko si ibintu bisanzwe kugumuronka ama connaissance y'abantu bashobora guma bagukomera tija kukina hari yaje kukina hari bakina hamwe zimwe yanduka kina ndimisezo yiki nireba ni kiye kintu cyagutuma wumva ko nyine ukwiye kugwana kuko tumva ko wazungurutse amushaka ibanga rya mbere kwanza nobwira n'abajene bose bari kubarandaba ibanga rya mbere ry'umujene wari wose no kwiyemera kuri kose Imana yakuremye aho uri hose ugomba uri kurakora muri no mwanya uri kurakora akazi abantu baba biyumvira ko kagayitse uzokwame wiyemera ko ari wewe kubera igihe Imana yakuremye ntiyakosheje yarizi impamvu ikuremye gushize kuri nose kandi yarizi umumwe wese igihe ciwe azoronkera kandi n'igihe ciwe azogendera so jewe ikindi cyama motivation jewe iwacu nta buryo bwatari twadufita mugaje narifuza yuko jewe n'umuryango wanje na famille yanje tuzobaho ubuzima bwiza je ndabikunda kuba ubuzima bwiza kandi atawo nivye atawo ndenganije bivuye mu nguvu zanje rero niho cyo gituma natangure ku Mana umaze kwibirivinga kwanza wewe ugashira Imana imbere hamugakora cyane nankeka ibintu byose wifuza uzobishikako kandi iri jambo ndarivuze reka ndarisubiremo n'abantu bariko barandaba babajene iyo umaze kwimenya icurico ntugutinya ikintu na kimwe ugatinya Imana ugakora nikinda nibagiye no kongerako nubeshe
ntihagire umuntu n'umwe uzubesha ikintu uzi kukivuga ukuri cyaba ari cyiza cyangwa ari kibi cyaba kizokubabaza cyangwa kikagirane ukivuge gusa ukuntu nta mbuza n'imwe yo kubuza yuko uzoshika wifuza kandi Imana izojana nawe jewe icyo kintu ndakubwiye ni naka kantu muzogame mugakate muzoka umujene wese azokurikiza ibyo bintu ndamubwiye azoshika kubera nta kintu cigeze kinanira Imana kandi je ndabirivinga yuko umuntu wese afite umwanya wiwe na cyane ego tuganirije byinshi kuri carrière yawe ya football professionnel eka twinjire gato mu buzima busanzwe bwa buri munsi watubwiye ko washoboye ufise abana babiri n'umufasha mbega nk'abavyeyi ko dukurikirana reka tugaruke ku bavyeyi nabo bakunda kuduca intege kenshi bakunda kubona ibintu tugiyemo cyane cyane aba footballere babazi ko kwingeso ngo yo gukunda abakobwa kabisa nico kintu umva umuvyeyi nico kintu cyamaze kubaja mu mutwe w'abavyeyi bose ari naho usanga abajene benshi nta impano zabo zibaviriyemo kubera ko kuntu hari abantu batubanjije canke hari abantu bagenda bakora ayo manyanga ku ruhande bandi bikaca vyitirirwa abantu bose mbega nka wewe nk'umuvyeyi karadukurikirana muri kano kanya uno musore umupapa w'abana babiri ko afise n'umufasha wawe kandi ko abo bana bose bavuga ku mama umwe mbega niye message uha abavyeyi babuze abana babo gukina umupira ngo kubera baca baja mu gisoza abakobwa icyambere kwanza urakoze nico kibazo kandi mani guhezagire kubera hari abana benshi uvugiye nkaza kuvuga n'amajambo ndibaza ngira abavyeyi bahora bababanira batangura kubareka so je nobwira abavyeyi yuko igikorwa ca mbere nibo bagifise hari ukuntu bavuga ati mu kirundi ati umwana iyo yarezwe neza ubuza kubibona iyo yakutse iyo rero bavuga ngo abafootballere baca bagenda mu bakobwa baca bagenda mu biki bivana n'umwana ingene yatanguye kuregwa muri fondation yiwe hari abana bororero bwinshi no guha bakina umupira kandi bafise indero yo muhira nyene bakigendera iyo rero uri umuvyeyi umwana umuretse akagenda mu vyiwe mu nzira ziwe ngo kubera ngo ari vy'umupira no gukura azokura mezo jewe kwanza nshimira n'abavyeyi banje mani bahezagira genda cagendera ubuntu abavyeyi bamaye ubuntu bw'ikirundi imico yacu y'ikirundi abavyeyi rero no babwire yuko kwanza ari bo bafise igikorwa ca mbere cyo guhanura abana babo bakabashira ku murongo bakabarera hama ikindi ntibibagire yuko abavyeyi Imana iraduha abana muga ntitubagenera ico bazoba ikintu igenera umuntu ico azoba n'Imana yonyene je novuga yuko bo basapotinga gusa bakabarinda kuja muri ivyo bintu bibabuza kwiga kandi ico no basaba nanje ndabashigike abavyeyi kubera nanje no musi ndakibona ndi umuvyeyi umwana ashobora kubijanirana byose agakina umupira akaniga kubera ejo bundi ni Imana ibizi hariho uburorero bwinshi uno musi je nicaye ngandi ko ndagira témoignage kubera umupira hari abagenzi banje mfise nk'ubu nariko ndavuga nigena nariko ndaza ngaha mu muduga nariko ndavugana na Nyange hari abagenzi benshi ngaha mubona bamaze gutera imbere kubera umupira kandi atabindi bintu vyatari baba baragiyemo gusa kubera umupira so abavyeyi novuga yuko bofasha abana babo kwanza ni na sport kugira umubiri ugume umeze neza kandi bakabafasha nuko bo bajana mu ma école de foot canke bakabaraba abantraîneur babafasha atari na sport bishobora ejo bundi guhindura ubuzima bw'uwo muryango kubera ejo hazimana gusa iyo ni message ku bavyeyi Mark fasha mbabarire gato ndagusubize muri carrière yawe gatoyi turabona ko wazungurutse ahantu henshi hagiye hatandukanye kabisa kandi ku bantu bariko barumvize kino kiganiro deja banakubona ukuntu Luke avuga ati mujama kabisa inoti yaregeranyije kabisa kandi kikaba ikintu ciza aho bavyeyi ko kino kiganiro bavuga ati wow kumbe impano gukina umupira birashobora gutuma umuntu azunguruka presque isi yose yego birakunda ngo uyu ngahe karatubwira ukuntu vyagiye biragenda ukuntu yagera azunguruka biciye ku kuguru n'amaboko yiwe wakoresha buri munsi kugira ngo akazi ke kabandaye kagenda neza Mark mbega ko tubona hari abantu benshi bagiye baratera imbere tubavuze Yusufu Nyange hariho ba Bonfils Kareba bose n'abantu ni generation kandi n'abantu mwagiye murabana igihe kitari gito tubona aba basedo ntibazonkiza abandi bagiye barazunguka kabisa benshi kabisa mbega uno musi bimeze gute iyo muri ko muraganira mvuga ati waze yoro bishika mu kaganira mvuga ati muri bukiyo twavuye muri kanaho turi burya bavuga ego ati utibuke yavuye ntabazini yari karaje
iyo wibuka iyo wavuye biragufasha kubaka hawe ejo iri kuraja kubera mvuze uko kubera iki tukiri bato umuntu wese nawe we n'uwari we wese ego aba umuntu akiri muto aba afise indoto y'ubayo yifuza gushika urumva rero uronsa amahirwe Imana ikaguha ugashika no kuri 20 cyangwa 30 cyangwa no 50% y'ivyo wifuza ifu yuko uyishimira kwanza hama ntute focus ukabandanya ukora cyane kugira ushike kuri ya ndoto ya sample so je yari umuntu abona ndaba akambwira ngo abantu ngo warahejeje ngibike oya ahubwo bayibeshe nanje ndacakora cyane kugira nishike ku ndoto nari nifuza gushikako amico naco bari kuvuga ko tuganira n'abayisufu turaganira cyane nk'ubura abayisufu yari umuntu wo mu buterere ubwo no musi ndahuye ko turavugana haje waruje kunona muduga niwe twako turavugana yicaye Nice mu Faransa kubera iki kubera umupira ba Saido nane Saido mwana ndamucokoza wewe naho uvuga ngo umunyaci bitoki origine yawe ni mu Kayanza ugaraba ubunye ubaye Bujumbura none uburerero bwishi Karebe naho nyene mwana ndamucokoza wari umwana wo muri nefu ugaraba uri kuvugira Saudi Arabia so n'uburorero bwinshi buhari butaranyegeje butuma kwanza kijya watanguriye ko abavyeyi bareka abana babagakina yego bukanatuma n'umuntu adashobora kubagirira yego mbega Mutama Reverend Ndikuriyo asiguye iki ku buzima bwa Marc Cartier ko watubwiye ko ari we yabatoye ico giye muri iki agapira akarigi ko mu cité agushira muri equipe aho utari wari ushobora kuba ufise indoto ariko ntiwabona ati ngo bizoca hehe Mutama niki kuri wewe iyo ndinze ntangura kuvuga umuvyeyi wanje je ndamwita umuvyeyi nawe nyene arabizi ko ndamwita umuvyeyi yego kandi umuntu iyo bamwise umuvyeyi ariko nibaze yuko ntari ndi zina je nubona no nk'umuntu ni umuvyeyi nkuko ndabimwita yego Imana imuhezagire mu buzima burebure je ndamukunda n'inyegeje mani kandi ndabivugiye imbere ya kamera yego yaradukuye imakamba nibirebire mani yaradukuye imakamba none no musoro nawe turi bro cengira n'ama emotion wow be strong bro be strong guys twiga ruguru turaza kubibujumbura akatumenya aho twaba ifungurwa twaduga muri weekend gukina so sinzi gusa Imana mu buzima burebure nta byinshi mfite novugira kuri kamera gusa je n'umuvyeyi wanje Imana muzigame kandi amenye yuko tumukunda atakinyegeza mu mana zitatu no bafise kwisari aho zo zitatu rero no yuko harimo papa na mama nawe ndibaza yo cubona ko nivonda mushirako ari kuri niveau y'abavyeyi yego ni ikintu gihambaye cyane ko umuntu yagukuye ahantu akakugira aho ukagira aho ugeze uno munsi ubikeshawe umuntu aba ari umuvyeyi ni ibintu byinshi gituma ubona ibintu bya Egre kwanza mfatira n'akaryo mpamagara abantu ejo kubera mufise na BTV ishika kure yego kandi n'umuvyeyi ndazaraza kubibona binashoboka ko kantu muce mugacisha ko n'ubunyene yego abantu bose bari mu gisagara ca Bujumbura bari mu gihugu hagati bari mu bihugu tubana hano hafi cyangwa n'ivyakure bakunda Aigle Noire n'abakunda igihugu cacu kono batumire ejo bakaza kuraba urukino w'amateka rutari rwigera ruba mu Burundi nanje naho ndumukinyi reka ndabivuge aba bapeti bazokina barafite opportunity yego kubera bagiye guhura n'umugwi wa mbere muri Afrika umugwi twese twakuze tubona twumva niyo mugwi wa mbere utunze muri Afrika niwo mugwi wa mbere uhemba amahera menshi umukinyi muri Afrika so ni opportunity kuri aba bahungu batoyi bacu yego yuko boshiramo inguvu bakaryohera abafana bakanaryohera n'imiryango yabo kubera hagize umwe yaronka opportunity y'ugukugwa canke kundwa na Al Ahly n'amateka ku gihugu no kuri we guhindura ubuzima bwiwe so ni match no hamagarira abarundi bose abantu bose bakunda umupira w'amaguru ko bo kwishikira kuri stade hakiri kare yego bakaza tukanezerwa hamwe hama tugashikira umugwi wacu tukanamushigikira umuvyeyi wacu yatanguje umugwi wa Aigle Noire akabona yuko igikorwa yatanguje kitari gusa mu Burundi ahubwo turiko turagishira ku rundi rwego bibe no kurumwa musoka muri benshi bibe bishike n'abandi batazi Aigle Noire bari mu bihugu bindi babimenye je no fata ko ari nkayo mashimwe no muha kubera
mbona nta kintu ufite je no mushimira muvyeyi yego ndi kuri reveriye nta kintu ufite kabisa no mushimira gusa ico no mushimira ni kuco yo ntuma cose no gikora kiresi ca yego no gikora kandi atakwizibira n'amaboko yose n'umutima wose. Wow. Yego mbega dusima gatoyi nuhe bucuti buri hagati yawe na Yusuf Nyange? Icambere kwanza ni mutoyi wanje. Cha kabiri Nyange narabivuze kenshi ku mateleviziyo atandukanye no mupeti wa bien sana. Yego igihe nari buraya kubera je nari mfite ibibazo bimwe n'ibi abantu bari bantwaye bagize ibibazo yarambaye hafi cyane kandi iyo umuntu akubaye hafi uri mu mahanga aba ari umuntu wawe cyane so kandi kini naco Yusufu Kalebe abapeti banje ngira turarafise na groupe y'abantu batatu mani tuganira cyane yego n'ukuri so turi close cyane je novuga yuko ni batoyi banje bankunda kandi naje nkunda. Wow. Yego utubwiye ko yagufashije mu bihe bitabikoroye mu gihe wari hanze eske ko watubwiye ko bazungurutse ibihugu byinshi hari hehe byari bimeze gute kugira ngo ibeti mwanyaje kuko nk'abantu bariko baradukurikirana abo benshi bakuzi bakuze bagukunda avuga ati ko tubona markature yazungurutse kenshi hanze atagumye ahantu hamwe aba ariho yubakira izina be ikindi kintu uvuze ko hari ahantu Yusuf Nyange yagufashije mbega yari mu kihe gihugu hari byari bimeze gute? Hari muri Turkey kubera niyo yakina we yarafite club ama je niho nari nagiye natwaye n'abantu kubera programme yanje je nagiye ku bintu by'amatest kugira bace banora mu club ama rengishika abantu bantwaye barangirira Ubuswahili nama bangirira Ubuswahili petit frère yari hariya arabitunganya aho nari mfise ingorane hose akagerageza kunsapotinga ama kugeza yaho ibintu byose byagiye guhera atakibazo na kimwe naringize mugabi yaba ata muntu wundi nari mfise hariya nari kugira ibibazo birebire cyane ndanamushimire kuri yo neza yagize kandi burya umuntu w'umutima umunera mu bihe bigoye cyane rwose. Wow. Amaniki nagomba kongera ko abantu niba bibaza ngo umuntu kugenda mu bihugu babagiye kuyora amahe iyo umuntu ari mu bindi bihugu ahubwo niyo bari ama challenge menshi agoye kubera ico gihugu nka twebwe tuba tugiye gukinamwe abari abajene nabo bico gihugu bakina baraho nk'ubu nka je ndumugardie ndashobora guha nk'akararo ngiye muri Zambia iyumvira abagardie baba bari muri Zambia aca ntegeze kugenda umuntu nk'abagardie bane batanu bari muri club imwe nkavuga nti nkeneye ikibanza urumva ni ibintu bitorosha utegeze kugenda uri speciale werekana ibintu muri ico gihugu abantu badafise so abantu noha ni impanura abana bakikina umupira cyangwa abavyo bafise bagomba abana bazoba ba professional umwana umutegura kwanza ku mutima kiri ngaha akibanza akipanga akava ngaha ari mieux ku buryo nahazoshika mu gihugu icari cyo cyose bitomukora. Yego mbega kuri carrière yawe professionnel mbega ko tubona hari ama trophée bahabagazi baranze umwaka nahe ma trophée individuelle officiel kugira ngo none abantu bamenye ko turi kumwe n'umuntu afise yazungurutse henshi uno munsi hari ikindi kintu yakuye muri football mu ma trophée individuelle. Ku ma trophée individuelle kwanza iya mbere natanga kuronka yari yo igihe twaduga deuxième division nabaye mu gardien w'umwaka. Wow. Ama ni ya mbere trophée ya kabiri izo nizi wanje ku giti canje. Yego individuelle. Trophée ya kabiri naronse yari meilleur gardien 2015 muri première division mu Burundi. Ama 2016 naho chatuba ba meilleur joueur babiri umenga nyamba atari Shasiri abaye wa mbere mu wa kabiri. Urumva undi ari meilleur gardien gusa kubera jewe na Shasiri mugabo ncamba kandi meilleur gardien 2016. Hama atataho hama muri Sekafa yanje ya mbere nakinye muri 2012 mu Buganda ya senior nabaye meilleur gardien. Ivyo ni caboneye ba Mose muri federation niwe naje kubimbwira twaranavuyemo. Hama na Sekafa muri Kenya 2014 meilleur gardien. Wow. Nibaza ko ari izo hama na champion muri Djibouti meilleur gardien. Wow, warabaye meilleur gardien muri Djibouti. Mu bihugu nakinye hanze
Djibouti niho natoye Megazi. ego amatrofe 5 Megazi mu gardien yaranze umwaka pana homme du match gardien w'umwaka Oya homme du match wonda zishyizemo ni byinshi. ni byinshi oya n'amatrofe ko zishizemwo nitwo biva ngo bire gose ariko ni bon ego no munsi rero bakunzi ba BTV two turayaga n'umuntu yatejwe imbere n'impano yiwe igano gihari kugira ngo tuze turaraba abanyempano uno munsi bafise ijambo rinini canke bafise aho bageze biciye mu mpano zabo nk'umurona ngaho twakiriye umutumira adasanzwe Marcature yasamiye intamba benshi muramuzi abatari bamuzi nabo barumvise parcours yiwe igiye itandukanye ibintu byinshi yagiye atandukanye ibihugu yazungurutse biciye mu mpano yiwe uno munsi akaba ari umupapa w'abana babiri akaba abayeho ubuzima butari bubi kuko turabona ko hari abantu benshi bagira ama opportunity bagatera imbere bakaronka ukuntu bashobora gukora kugira biteze imbere après tout ça bakaja mu ngeso nyinshi zibi zigatuma ibyo byose baronse biherera mu ivyo bintu bagiyemo ariko no munsi tumubona nko mubibona aranaberewe asa neza arambaye neza urabona ko ari umuntu kameme Imana yahezagiye mon frère mbega kwa iko baradukurikirana apart y'abajene cyapa y'abavyeyi ku bandi bantu baradukurikirana bavuga ati impaka cyo twakoze dukunda niye message ushobora kubaha kugira ngo turangize ikiganiro uze kubona ko twaye kumwe n'umuntu uno munsi ashobora kuvuga ijambo cyangwa ashobora gutanga message ikagira ikintu hinduriye umuntu mu buzima mu byo bibaye n'ibintu ikarakora uno munsi urakoze cyane kandi nawe Imana iguheze kiri kwero wa DJ ibibazo birimo ni novuga birimo ni n'umuti mbuze umuti so kuvuga ko abantu baba bagwaye ahubwo birimo ngira nibiba n'inyishu ibibazo umuntu ahora yibaza mu buzima so uvuze ijambo nogera ndabatekereye je no batekerera yuko umuntu ukomeze kose noze wigera ucika intege mu buzima yego umwanya wawe uzoshika mugare rero umwanya wawe urashika witeguye cyane amikini naco ku bantu baba fans banje navuga yuko ndabakunda kubera nanyu urukundo munyerekana amandarubone iyo duhuye kuri stade cyangwa ama message cyangwa ibiki ndabakunda gose donkeho nakanya ku bantu bahora bambaza igituma nari muri club harabaye ibibazo ngira benshi mwarabimenye ntagomba kugaruka ko hamaca nifuza yuko ijya club mwari muzi twari nahora nk'inamwo dusesa amasezerano byari byatwaye igihe kirekire bari banze guseza amasezerano none Imana yarabikoze barayibasesha amasezerano mu bihe biheze ubu ndi free ndashobora rero nanje muri Imana impaye ubushobozi muri janvier kugena mu mugwi kandi wow ego dusoza n'ikiganiro papa nyemerera tangi ibintu bitatu wakoresha kugira ngo buri munsi yugiye gukina nk'imatch canke buri munsi nk'iyo uzatinda afise match runaka umunsi uyu n'uyu byagutera kumva ko batubwiye ko wabaye umdi match kenshi nuko tutashobora kubigarukako niye esprit canke nibihe bintu vya kumotive ukavuga ati uno munsi match negerezwa kwitwara kunuko motivation kwanza ya mbere nko ku munsi wa match icyambere kwanza je umunsi wa match nashira Imana imbere iyo niyo motivation ya mbere gusenga nko mu gatondo yego mbyutse hama motivation ya kabiri James motivation mane sinzi ndayivuze ko abandi boyemera James motivation irenze motivation ya kabiri je ndashobora kwinjira mu kibuga mvuga nti aba bantu bose bari mu kibuga jenze gusohoka mu kibuga ari jenze mu kibuga bari abantu vende muganga avuga ati twese ko turi ngaha jenze gusohoka ari je nagize ibintu byataye wow so iyo ni ya kabiri motivation ya gatatu kandi je yami injana ndazi yo navuye ndazi niyo nshaka gushika so thank you ego reka ndaguha ga challenge kamwe bishobora ko turangiza okay wavuze Yusufu Nyange Bonfils Caleb reka ubundi mu bari hanze barikora kintu no munsi y'umugenzi wa Paris yabo babiri ninde wundi jebe bose n'abagenzi gusara uri close uri close ni babiri ubundi ari close wa gatatu ariko arakina yego Rucho okay Rucho Bonfils Caleb Yusufu Ndayishimiye nawe ba Jonathan bose kiramwe bona ba Jonathan Rucho kadufatire Rucho Yusufu Nyange Bonfils Caleb gurisha umwe ushamwe ukine n'umwe wicare kumwe kuri bench
yani mu gihe wowe ufise ubwo bushobozi uvuga ati ndakugurisha wowe turakinana nawe wicara kuri bench yani ngurisha umwe uwundi dukinane uwundi yicaye kuri bench. mia aho ni dakika 2 nishamaliza kazi je ko atamakuru simse y'amakona sawa je umukinyi ncangurisha aho ni Nyange ngira turonka amahera menshi niwo mukinyi azimvye ego hama umukinyi aca kina mu kibuga ni Karebe Rucho utanisame bande tushe ile mapasi yakuna nipaga ya manguvu ya kunirudishia ukitaka kuione kamera ile mapasi akagena nikoroka Rucho ukacundindira hanze papa asante sana kupata ego abakozi ba BTV nkuko mubibona tuje kuganira n'umuntu tumvise ibintu byinshi sino bigaruka ko byinshi yabivuze ariko ikintu ca mbere bidusaba tugira umutima nk'uw'intare twumve ko tukwiye gukombata ikintu cyose uriko urakora yabivuze gikore wumva nubwo kiba kibayabaye gikora uvuga ati iki kintu nije ndakirimwo kandi iki kintu kirashobora kunyugurura imiryango yandi ya opportunity agiye atandukanye. Why not tutokomera, why not twumva ko ivyo twifuza gushikaho tutobishikako byose birakunda bivana natwe bikavana n'ukuntu ko turitwara muri ico kintu cyangwa n'ukuntu two turitwara mu buzima. Abavyeyi bacu nta kuntu nakumwe bashobora gusupporting impano zacu mu gihe natwe ubwacu taberetse yuko izo mpano tuko turashaka gukurikirana atanga isombizo dutwaramwo canke se atandi hantu bishobora kudutwara usivye kwiterambere. Reka rero mfata n'umwanya ndabashimire kuba mwese mwakurikirana ikiganiro Didobi à la fin gushika kano kanya kirangiriye. Reka ndabashimire ni Janis for show on the mic twe twakiriye umutumira wacu Maculture. Reka twifurize ibihe vyiza.